Ko mubibona umugwi wajuva mu bihugu vya Komesa uri ngaha bashitse ngaha kuva hirya ejo twaragiraniye ibiganiro imibonano barashobora no kugenda kuraba amahoteli amwe uno munsi naho byariteganije yuko bagenda mu mabanki kugira barabe ingene bashobora kugurura amakonti yabo kuko uko mubizi iyo nama ni yamara kuba umwaka wose uzohera haguma haba amanama menshi yakomeza abera ngaha mu Burundi. Rero kuri umugoroba naho bari baje kuraba imiduga dufise, imiduga tuzokoresha igihe abashitsi bazo bari ngaha, kandi nkuko mubibona baranezerewe batangaye, bari bazi yuko tutafise imiduga myinshi mugabo haba imiduga y'abikorera utwabo haba imiduga ya leta ihari banezerewe cyane gose. Batubwira mbere yuko ari hakeye cyane bamaze kugenda bagasanga bafise imiduga mishasha ishobora gukoreshwa mu gihe cy'inama y'abakuru b'ibihugu. Kwizera ko iyo nama none izoba mu gihe mu minsi heze yari yasibijwe. Ego murabona yuko ibintu vy'iwacu ni ibintu by'amabiba bihezagiye. Uno munsi nababwira yuko hari ikete naronse nandikiwe n'umunyabanga mukuru wa Komesa bifatiye ko hari hafashwe ingingo y'inama nshikiranganji yamutumira kuza ino kugira ngo tuganire ivyerekeye amatariki. Rero twari twamwandikiye ikete dufatiye kuri iyo nama kiyo ngingo y'inama nshikiranganji, nawe rero yishuye amenyesha neza yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwezi kwa kane ngaha i Bujumbura.